tubaramutse tuvuga ati mwiriwe canke bwake bivanye naho muherereye canke n'amasaha muriko murabirako ino TV Madudu Pro TV. Tugomba tumenyeshe abakunzi musanzwe mudukurikirana ku bijanye n'amafilme, ivyuma ntibisezerana mutubabarire. Nibaza yuko tugiye gusubira gukina mu kwezi gutangura, kumbure kw'icumi ubutagihagarika. Murazi ivyuma ntibisezerana, si impamvu zacu ariko nuko ubuhinga nyene budasezerana, butagishanya inama ngo ibintu bigiye kugenda uku canke ngo bigiye kumera uku. Ariko mutubabarire mutwihanganire, uku kwezi kw'icumi mugiye gutangura ifilme shasha y'amasezo maremare gose izomara igihe kininiya cane. Nibaza ko mwaryohewe kuyo twari twatanguye turaheza yitwa urukundo rw'idayimoni, hariho n'iyindi yitwa kwihangana, nayo tuzoca tuyimarira mu kwezi kw'icumi izohera. Kumbure ifilme muba mwabonye itaheze yose tugiye kuyiheza, hanyuma ce tutangurana n'iyo yindi filme shasha izogizwe n'ama episode maremare cane muzogenda mubona. Basha tuyibabwire, oya reka tureke kuyibabwira, tuzoyibabwira hageze. Mu kwezi kw'icumi tuzoca dutangura kuyipibliya muzoyibona. Rero kuba tutariko turashirako bishasha ubu ntabwo ari impamvu zacu, mutwihanganire cane. N'ubuhinga ni ibintu bitari bwatungane fresh ku rubuga dukorerako, ariko nibaza ko bigiye kugenda neza kugira ngo duce dukora mu kwezi kw'icumi tuzoba dutanguye kujana namwe. Turabashimira abantu mudahengeshanya kuguma mudushigikira ku mapartage, ku majeme, no makomanteri, abadushigikira mu buryo kanaka, n'abadusengera mwese Imana ibahe umugisha. Nibaza yuko mutegure, mugume murindiranye igishika iyo filme izotangurana no kwezi kwa 11. Murakoze, mumererwe neza aho muri kandi mwubahwe.